mbi tuvuga amajambo menshi muga kuvuga amajambo menshi bisigura ngo navuze vuba vuba nizo ya ndashaka naririmbye gusa hari gihe kera vyangora nkagomba gukora ikizi kibiki kantanga imbere nkashiramo ingufu kugira ngo roroke nibinkundire nanje sinitahure umva ibintu byo niko biranyarukana igikutumvise muri ivyo nivyo ndako rero vuga nti rap no butumwa bwiza buri ko instrumental hanyuma rap kenshi objectif ya rap ni kuba ruguhezagira kuba rukwigisha guhezagira ngo ndakivuze muri sense wakivuze mu wenyene ko nabantu bashize ibiganza hejuru ko nabantu bako bararira nibike we yabivuze naho kujya atari guhezagirwa muga ntaco kugira ngo dushikire bagiha abantu bafise zijya look zishobora kugenda nambaye costume bacha bayinyambura sinshobora kugenda meze hari ukuntu ngomba kwishushanya nabo kugira ngo ndabashikire neza ntagiye nkora ivyo bariko barakora mbwa uganda ndabashikire neza abandi bati siko vyategerezwa kugenda nkemera kamurusha mutima ikintu ndagikora reaction ni kawaida reaction tegeza kuba kandi reaction nishora kuba gusa ngo biginu watari bigaratesa egekintu ya ubu gusa internet irazi karudusanza mu cumbu ryamye ko nikintu nibuka kuri wewe nyene big waririmbye kuva kera ariko indirimbo ibisazi irasohotse mu nyuma baranabagize ko comment hari nabagiye muri cyo barabaririmba ko bavyiza vyose kenshi ntivyanabona mugabe cyabiza hageze kuri terme muzanye y'ibisazi n'izindi terme nyene mwakoresha mu ndirimbo haruhande yaho ni big byagaragaye ko ari we yandika indirimbo Natasha nibisigura ko ari we wandika indirimbo wenyene nashanga hariho nabandi mwe kuyi we yandikiye umusuper star amaze gushika handi hano ati kumbe big arazi kwandika indirimbo niwe yanditse bica bihena cyatse kuvuga ikintu kizume Gase nkuko vyama murabizi misi yose nje sindabasondeka nje ndabahereza kandi nkabahereza type y'abari ku mwanya hamani abantu bamaze imisi bambaza ati mbe bimeze gute ko kanaka tumubona mugana we ntitumubone handabwira ntiyo bija hose manze mu ndindire ndaje ni Edison ndayahoze niko akundi nyene murabizi kuri kamera haba hari Arkeni abariko abikora neza nkuko nyene mona ariko arabikora mu gutumbereza neza no mutipe kugira ngo arabe ko yo mugira inzobe ko vyaranse mavuta yose yaguze mu buzima nta kintu na kimwe yigeze ahindura aho gatanguye guhindura imishatsi imvi kanabwo n'ubwanwa kandi akiri muto nuko dushimira cyane abatwandikira ko bukeye ko bwije mutubwira yuko kabisa tubahereza inkuru ziba ziri ku mwanya kandi zimeze neza ndi kumwe na bigoye munavuze zowe ari shiramwe rimaze imisi rikora ibintu vyiza mu mihana ruguru ngo nizowe ngo zowe nizowa pana zowe bigoye vipi je meze neza cyane gose urakomeye ego no kuri meze neza murakoze kunyakira kuri Neo Cell TV numu cameraman afisize na rikaze aba cameraman ama web TV mu Burundi bose amazina akaze kuruta y'aba star Arkeni yaje kuba Arkeni unasikia yeah agabeli atari nuko uratega umwe hewe urakoze mubiri warawubatse shani wazo kare mana unyubakiye na yandi hafi we hari none biguva mu muto bwawe wangana warufise umubiri uzogaragara nkaho uzovyibuha nkuko tukubona canke vyaje polempole oyago naho tovuga uko hari biro bisanzwe n'abavukana je nazo ko navutse ari mvyibushe sinigeze ngira ibiro bike hama gushika no munsi n'umuvyibo urumva ngendanwa si ivyo watanguye kurondera gara abantu bigi bavyaranse bivanye naho yakuriye hanyuma mu nyuma byagira biracamwo atereka ngire recuperation ivyo natakaje byose hanyuma nanje ntavye kanaka we gose uko byagenze shaje no kuri recuperation no kuri antuka kubanzi bo bivuga deja nitwa bigi kuva niga muri primaire kugira uvyumve urumva recuperation mutama nako atakora kuva mu buto bwawe ego abyeyi bacu ntibarabanebwe abyeyi barabakozi naza kubibona yuko oya biranabone yes bigi numva ndyohewe cyane cyangwa nezerewe cyane no kwakira ku ncuro ya mbere hano kuri kamera za Neo Cell TV turamaze kwana ibiganiro n'ivyo mu bundi buryo mwa kano kanya reka nkugaragaze hama ibintu biheze bandanye bigenda neza n'andi nizere kumeze neza
je meze neza no kuri meze neza cyane n'ikibanza nako ari ciza donc meze neza ni big abenshi ati ubu type none aririmba gospel gute kumengo bibereye nka Rick Ross style ni za zindi ama yo nzana wa mutipe ariko cyakubwira ati ngo ni shene ni yayindi bintu nk'ivyo nisere ko abakirisi umubanye neza bimeze neza urahezagira biciye muri za style zawe nyene za hip hop ego cyane nico dukora niko kazi niwo muhamagaro niwo munezero wacu ego nta hip hop canke rap plus précisément n'abantu bakunda kubivanga ego hip hop na rap mu bisanzwe kenshi abantu bakunda kuvyitiranya Swatirimo akavuga hip hop kindi gihe akavuga rap nga kenshi babasha kuvuga rap ni style y'umuziki ngabo hip hop ni novitality nka famille yegeranye ibintu byinshi yegeranye umuziki break dance graffiti peut-être même na style yo kwambara donc kenshi uzokumva abantu bakoresha hip hop iyo jambo ari maîtriser bakunda kuvuga ngo hip hop culture ntibavuga hip hop gusa en fait urumva ni kwera harimo ibintu byinshi urumva ko harimo ibintu byinshi rero rap irimo muri hip hop na break dance ama graffiti style zo kwambara nibiki ibintu nk'ivyo ego rero urumva cyo nkoresha cyane ni rap ego mu Burundi nta vya graffiti cyane bihari ego abatamba barahari benshi yeah donc bisanzwe bibeze reka twidugire na cyane ku bijanye n'akazi kawe ka music big dutangura reka tubanze tuje na cyane twinjire du precisa ku bijanye na style muririmbamwe ni rap nivyo mugabo tubona ko hano mu Burundi itashotse yakigwa cyane nkuko bakira R&B kwa kundi babandi bagira bati abana bamwe bahagarara hama ntibatambe baguma baririmbira aho nyene ha ruhande bakaba nabandi bakwega kugira ngo batwinjize hehe mu mwuka niko no bivuga ariko mwe namwe no bisa nkaho umengo mwe mufitaniye amatati na shetani hama bamwe bati abatipe niko bafitaniye amatati na shetani bagaca bambara ziriya style zabo turashaka kumenya neza target bafise na cyane kuba kirisu bahado mu Burundi bimeze gute ko bamaze imisi babanenga sometime nubwo rimwe na rimwe vyagabanutse ariko mwana natinye no kwishura vyaranaheze presque ivyo kutunenga vyaraheze nuko mutavuze tutavuze ubicishije abandi babicishije mu kubanenga bande ibiki artiste nyine rimwe na rimwe bavuga bati n'amazina barapeshije aba artiste urumva aba artiste nuko mwaba journaliste mubifisemo inyungu ivyo aba artiste bagira muca muza kubidandaza nga ku mbuga mukavyungukiramo n'ahandi ivyo aba artiste bagira ndumu artiste mbanzi ivyo yagize ivyo ari byo tutarabivuze urumva oya simvuze ngo ntimubivuge simvuze ngo ntimubivuge oya vraiment urabivuga nyene gusa ngomvye en fait ntimuce mwitega yuko uko mwe muri yajise ko natwe turi yajise akazi dukora si kamwe urumva je ndumuririmbyi yo gutanga message se ndumuririmbyi yo kurejisa kuri message z'abandi abo mu journaliste yavuze ibintu abo muririmbyi yavuze ibintu je ntibiba bindaba yego hame vy'umuziki none ndanabizi ntibisigura mu gihe cyose umuntu akora avuga ibintu vya kuriya ijana ngibari impanuro cyangwa bari iki oya hari gihe abazi yuko koraga juste agasije gashobora kuzana nk'ibitunguru kugira mu kazi kiwe canke arabitwa journaliste murakunda sije zidatekereje murakunda sije zica zizana amajambo urumva sindimo mubabizana sindimwo urumva oya no yakanuga gresire kuvuga ngo ni bibi gusa urumva ni kugira gusa nyene umuntu abimenye yani wewe umuntu abimenye nabandi baririmbye akiri bato ntibazoze baragwa muri ico kinogo cyuko baririmbye bamwe bagira ibintu ugacucika umurimbyi yo kureyashisa gusa barisema hivi urana fana sema hivi ukabirengana namwe nuko mwazanye bitamenyerewe amagira ati exactement none ko bitamenyerewe exactement twabizanye nije gituma uburenganzira bwabo bwogira ico bivuze ko mugabo ntibica bituma ngira ico ndabivuze ko kubera ivyo nkora urashobora kuba ubizi cyangwa atavyuzi hama si wewe ndabikorera biragoye kujisha vraiment biragoye kujisha mu cumbi wanje ngene hasi utarigero hinjira menye ubwo tangwe gutera inkuru zo mu cumbi wanje utarigero hinjira umwanya munini uraza kubesha ico ndakunda kwara bimwe natangwe kujisha ibintu wowe ukora watavyakora niko bica biba zishaze inkuru z'urusaku nyene Big atari sara sinzi ko uyu munsi kandi tukirangiza gute bigenda gute kuko ibintu byose atanga response kandi atanze response biragoye gusubira kugarukako ibintu bikagenda uko Big urinjiye muri no style mugabo ubona ko itari menyerewe n'abantu benshi ku bwawe turavye style muririmbamwe hano ku butaka bw'u Burundi mugerageje kwa nivyo hariho ivyaheze ababanenga uvuze ati uko bigenda kose
abarukujija mugabo kuri babandi nabo bagira bati none bano bantu eske amajambo baririmba mavanza guhezagirwa ryari bivanye n'ukuntu anyarutse urazi ko hari abandi ashimangira akarepeta agasubira buke mwe murafise ukuntu style yanyu ebana ni pampa après 3 minutes cyangwa après 2 minutes murarangije eske abakiriso baba bariko barabategera bahaza bagatahura gute cyangwa message kugira ngo wumve ko yabashikiriye urazi ko mu artiste kesha arimba R&B aranabibona muri public ariko namwe sinzi ko bihora vyoroha mu gihe muri ko murarimba imbere ya public rap kubona ko umuntu yahezagiwe n'iryo rap yayo umuvuga butumeye ko aravuga abantu barahezagirwa yeri ko aravuga abantu barahezagirwa abantu barahezagirwa umuvuga butumeye ko aravuga abantu barahezagirwa mu myanya itandukanye donc nibo umuvuga butumwa ahezagirwa nimba umuvuga butumeye ko aravuga abantu bahezagirwa natwe tugo turarapa ni juste kuvuga ubutumwa nyene twongeramo gusa instrumental nta kindi mpindura donc si rapidité ari gihijamwe hari n'igihitajamwe kuko nibe byose bya rapidité n'ibyantu bishiramwe nk'ubu no gutuma indirimbo yanje irimo rapidité wotora nk'imwe kwijana cyenda kubarira ni tuntu rimwe namwe umuntu agira twa decor nyene twintuzeye urumva siyo style yacu c'est vrai yuko par rapport à R&B tuvuga amajambo menshi kuvuga amajambo menshi bisigura ngo navuze vuba n'uzewe ya ndashaka naririmbye gusa hari gihe kera vyangora nkagomba gukora ikizi kibiki kantanga imbere nkashiramo ingufu kugira ngo roroke nibinkundire nanje sinitahure umva ibintu byo niko biranyarukana igikutumvise muri ivyo nivyo ndako rero vuga nti rap ni ubutumwa bwiza buri ko instrumental hanyuma rap kenshi objectif ya rap ni kuba ruguhezagira kuba rukwigisha guhezagira ngo ndakivuze muri sense wakivuze mu wenyene ko nabantu bashize ibiganza hejuru ko nabantu bako bararira nibike we yabivuze naho kujya atari guhezagirwa muga ntaco urumva ntaco gusa reka mvuga iki objectif y'uririmba indirimbo y'Imana igenda bukebuke kadufate ko objectif yo guhezagira cyaye kwinjiza umuntu mu mwema objectif donc aririmba kugira arungikana abantu abasenga nanje ndirimba kugira arungikana abantu biyumvira kuri iyo Mana kukugira neza kwayo donc rap umurapere ntaririmba rap ya gospel kugira abantu bahezagirwa aririmba rap ya gospel kugira abantu bige bumve donc ego donc je ndiko ndaririmba inyota yanje so kushira ikiganza hejuru ndiko ndaririmba inyota yanje no kunyumviriza donc yubonye abantu ndiko ndarimba kwa nantu hameze uko nibisigura ko vyahomvye ahubwo bavyakunze kubera ngo nyene shaka banyumvirize shaka amatwi yabo kuruta ibiganza vyabo ko bija hejuru ego akarero gaciye kankuraho nta bindi regace ntandukira ko yindi sije ati guhagarara nk'ibistati bago bakwitegerezanya niko guhezagirwa abajya nabo barira donc urumva nabo hari indirimbo zibinjiza muri umwanya wo guhezagirwa wo gukogwa ko wo gufashwa uko mwese avyitwa n'intuze kandi ni vyiza bigace batwara n'umwanya wo gusenga ni sawa ugaje nkeneye indirimbo yanje yumvirije utashe buyumvire hakumbi Imana irankunduko kumbe naje no hinduka kujya bigaje gushinga ntayo mu ndirimbo yiwe nanje nkahinduka nkava muri bijya bintu bimereye nabo kunuko nico je ni indirimbo yanje ni objective yayo yes mwatanguye muri abaraperi rufata ko badashika kuri 10 hano ahanini bariko baratsa mwiyo misi heze cyatse kuvuga haragaruka hari amazina yagaruka Jene wewe Prince Mushindi bakelo sinabandi gutyo mugabo bamwe bavuga bati aba batipe hari ukwivanga mu majambo canke haba mu biteramo hari n'igihe bavuga bati ko diba ko hari artiste bamwe baririmba rap babahamagara mu biteramo bindi bitari byabajya bo mu maeglise mukavyitaba kandi abantu bagahezagirwa muganda akavuga bati hajya ntibakagombye kwahonyuza ikirenge ikintu naco kivuga ko ikibwana big ubwa ubu nakimwe cyane oye ofite urumva ingorane ihagaze nuko akantu style mwazanye ni bon ni just mwana nadusigurira rimwe na rimwe mu ma radio canke n'ahandi ati kugira ngo dushikire bagiha abantu bafise zijya look zishobora kugenda nambaye costume bacha bayinyambura zishobora kugenda meze hari ukuntu ngomba kwishushanya nabo kugira ngo ndabashikire neza ntagiye nkora ivyo bariko barakora mbwa uganda bashikire neza abandi bati siko vyategerezwa kugenda hari nabaye naho twagiye tunumvijyane no mu ma eglise hagati y'abaririmbyi n'abasanzwe barongoye ajya ama eglise habamwo kutumvikana gatoya ngo bakanava bakaja handi bikagenda kunuko mugabo mwe mukagira ati tutegerezwa gushingira ngaha nyene turafise wadutumye biragoye kwishura ibibazo bihagaze ku David gute ku masije umengani mabi gusa alors que ibintu dukora maze kugira success nyinshi cyane
haravutse za kuri beat haravutse za pamoja kandi ari imwe mu zivukiki tukimana yabikoze biciye muri twebwe antuka generation yatangwa na pamoja bahaza ari benshi kuri beat objectif ko kuvuga ubutumwa harakijijwe abantu benshi cyane mugabo abantu bose bagira ayo ma reaction nta numwe agira reaction kuri ivyo haravutse ama groupe mashasha 2016 ntimwahora mubona ntimwari muzi Victorious team irahari no musigira ibintu byiza cyane ntimwari muzi MTC peut-être même na Keros ntimwari mumuzi peut-être na Full Life ntimwari mumuzi ivyo ndakubarira none musera aba artiste benshi nkabo meje kuvuga bagira ibintu byiza bavutse muri ico gihe ntibigutera ikibazo gituma ama discussion atama discussion ahari kuri izo sije tugerageje kumva urazi ko discussion ntizibura bon ziraba sometimes mwebwe urumva kubera muri ko muratanga ubutumwa hari gihe bagati bagira ntitwobegera mugabo kumva nk'ahantu ushobora kuba wicaye ukavuga ati asha bajya ibana ibi wapi abandi nati aho nyene niho dukeneye sadere harabaho kutumvikana kuba bishigikira n'abatabishigikira ariko kino gihe nkuko wabivuze hari aho bimaze kugera mbwa kuri babandi bataratahura nka bigi nagize ko ijye guhura nawe hanyuma tukicarana nakaye kandi kantu ko tuma ahenura akavuga ati namwe ni mwinjiye je gusikira nyamukuru nababwira je banabwira abantu nti ibintu nkora ndabikora bw'icubahiro c'Imana muga sininga kugwanira Imana nkumva sininga kugwanira Imana irakomeye kunsumba Imana irakomeye kunsumba mba niteze kwingwanira jewe sije ngira ntangura urugamba rwo kwigwanira nimba wora wumviriza indirimbo ziwanje ntiziguhezagire n'uburenganzira bwawe gose nimba arundi exactement nimba arundi muri ivyo wumviriza akaguhezagira mumvirize igikuru nuko nimba ivyo bishobora kukurongora bikagushikana ku Mana naje nashaka ko ivyo anje bigushikana ku Mana donc ivyo jewe ngira ivyo dudagira ivyo Apollinaire agira ivyo Fortran agira ivyo Prince Mshindagira ivyo Tipa agira ivyo Jane agira ivyo Kiros agira objectif yacu no kugira ngo Yesu abandanye kumenyeka umwe wenyene Yesu Kristo mwana w'Imana nzima abandanye kumenyekana abantu abandanye kumumenya no kumuhishurirwa no kumutahura ari je ndahagushikanye Imana ishimwe ari Prince agushikanye Imana ishimwe ari Rose Muhando agushikanye Imana ishimwe ari korale yo mukayanza quelque part agushikanye Imana ishimwe nta mwijuru nta nituri muri competition ya award ngo ntware award twe turi abana b'Imana turi mu muryango umwe ngo tugame bw'Imana muhiri wanyu basiziranga igize aje ngo kwajyaguzwe na grand frère wawe ura profit yo environment hayo profit ura profit muhiri wanyu naho hoza television nziza nayo yogomba ikaba yaguzwe n'undi muntu atari wewe urayiraba ntuyiraba cyo kora je ntangora nefise ni muhira bigi je tubaje bibazo bituru naho turumenga ushaka nisigure nisigure kuri inde papa ajeje ubwami ndimwo yamvyaye mu buryo bw'imwemu ari wese umwami wacu Yesu Kristo nije ndakubari ari se umwami wacu Yesu Kristo yari se umwami wacu Yesu Kristo iyo nanyereye arangarura kandi we ndamwumviriza kuko ni mission ndiko niwe yayintumye nivyo nkora ni energy yo kubikora n'umutima wo kubikora ni wawuma mugabo urumva ibisigaye biragoye nimwe navuga cyuko kushaka kuzana kunkompara na grand frère ari aka example nkunda cyane kamfasha gusugira ibintu neza aka example ka frigoni pass frigoni pass ni ibintu bibiri kimwe gikora neza iyo gikanye cyane ikindi gikora neza iyo gishushe cyane mugabo byose kugira bikore babicomekano hamwe muri kura donc frigo icometse muri kura ikikanyiga gumuka ipaso icometse muri kura igashuhika gumuka mugabo byose bikonecteke kuri source imwe ndashaka ko ari connecte ku Mana na Apollinaire ku Mana mukaje nkagucikira ipasi Apollinaire akagucikira frigo yes bigi dukrotira ino sije challenge zitandukanye mwakiye munofata yuko mwarize kunesha kandi birakunda Mana imbere mwasize imbere kuko iyo umuntu ariko azanye ikintu gishasha nk'umuhini mushasha utera amabavu niba byoroshe mugiye bija hose mu nyuma iyo umaze kumenyera ebana umugira ati je nije ntwari rya nsuka urati nije ntwari rya kubera iki umuhini ntukiri mushasha
mugiye hamwe n'aba artiste cyane cyane musanzwe mukorera muri style imwe niki kintu na cyane cyane simvuga ngo big cyangwa kana kijya team nyene na cyane cyane yazanye ikintu gishasha kigafatisha haruhande ya hano cyararangije mu makungu muri ko mugerageza gute gushininga cyangwa kurondera ukuntu haruhande ya hano ejo tumva muri pamoja hano tubumva muri kuri beat hano twumve ko kintu nacyo gishobora kujabuka imbibe nkawe nka big watanguranye navyo kandi ni nk'ubu kibirimwo haruhande yaho maze kwiga kumenyera ama challenge niko no bivuga ukamenya ati ndabicamo nkabivamwo turashaka kubumva rero niba ari kuri beat haruhande kwibera hano ejo tuyumve Kigali tuyumve Tanzania tuyumve Kenya gutyo na cyane cyane muri East Africa muri ko mukoresha ingufu zike kugira ngo zino challenge nyuma yo kuzisohokamwo hanyuma hanze y'igihugu naho nyene bumve ko hari abahungu dufise badasanzwe ndakubwira ngo dukoresha ingufu zihe no bambeshe mugabo igikorwa tuko turakora n'Imana kidushize ku mutima mugabo ndamaze ko ibimenyetso byinshi bitandukanye byerekana ko harimo par contre ingufu z'Imana ziri nyuma yacu zisunika ico gikorwa gira gishike reka ndabisigura uko tugitangura gukora par exemple nka H4C tutaragira intu tugikoreramo turi benshi twese ko umunsi umwe mu Rwanda apana vya bindi ngo ari umuntu muzi nanye ngo yagize kintu mu Rwanda avuga ngo bateguye ngo evenement ngo evangelisation ngo mugabo ngo ya basket evangelisation ifatanye na basket gusa sasa ngo tutumva kenewe mwo rap ngo ko aza kuririmba bagabi canke bande hazemwo rap kintu nk'ico okay urumva turi Bujumbura aho badutumira kuririmba hano ntibaduhe na déplacement cette fois invitation mbere turonse 2011 ngaho invitation mbere turonse iba yo mu Rwanda baturihira déplacement turi groupe y'abantu 8 déplacement aho kurara n'ivyo gufungura nibiki okay turashika je nagiye cyane nasanze ivyo bora umuntu yabiteguye yari umukinyo muri NBA donc ndakunda basket byarangiye cyane twa Steve Blake yakina muri Lakers cyo gihe nkiyo ni intambwe kandi uko meme impact mu makungu naho tari kuvuga ngo ni H4C Bujumbura ari yegeranije amahira gira publicité ngo dufise concert mu Rwanda hama cyane ngaje dufite mu Rwanda Gabi ndamukunda kuva kera nkimutangura kumubona na kindi kimbesheje sanga yaje kuri stade cyanibaza ngo ari muri programme bari mu ntari mu baririmbe kumbe yaje kuraba twebwe yamubwiye ko tuhari ico gaje H4C dufise aga clip kamwe konyene ka 1000 km kumba arakazi kandi arakazi kandi size umwegereje no kuvyibuka 2011 vya YouTube navyo tayi bwa maîtrise cyane ibintu nk'ivyo nubwiye kuraba 1000 km page iriko kuri YouTube si ya princess yiwanje si ni umuntu nomwe muri twebwe kurundi muntu urumva rero urumva novuga nkiye nimwe muri impact hanyuma 2019 2020 hariyo groupe yitwa Kubamba niyo muri Kenya ikora ibintu nka kuri beat nkabya kuri beat tukora kuvuza umuziki tukavuga ubutumwa kuri terrain nibiki 2020 barashaka kuza gukorera ino donc bari baducontacter turavugana gatangure kuza gukorera ino toujours niyo agenda itanga impact c'est vrai 2020 murari byacu bikurikira kuvoyaje byacu bigora kugeraniza abantu benshi bica biragora ikintu nk'ico n'intuzeye yego mu nyuma no mu Rwanda haravutse groupe itashoboye gukora ibikorwa birebire mugara yakoze ibikenewe yitwa wow nayo nyene numuje no murundi w'umuraperi yabaye inspiré na kuri beat hama acagira ikintu gisa nk'ico mu Rwanda kandi twari en contact peut-être ya mbere twari no kunagenda ikintu nk'ico rero hari ama impact amaze kuba hanze c'est vrai atari twebwe tugiye ngo tugende kugira muga amaze kuba rero nindi boro yitwa yagende twadutuye mu Jena Prince acenka imyaka 2 ndibagene yitwa prayer room n'intuzeye baratumira abartiste nka bane bo muri East Africa ego baramaze kudutumiramwe Jena Prince kandi video bifata nka impact en general ya twese atari ya jewe jenyere cyangwa ya Prince wenyene cyangwa ibiki ego donc hari bikogwa amaze kuvuga ngo resultat ameze neza kandi n'intsinzi yahajya hari abana benshi hora bakangwa n'ibije birabahura amakana bivamwe mwebwe mucanke muri music yabitoroshe kandi bavyoroshe mugabe kagenda neza showbiz muri industry canke mu muziki muri rusange ivuziki kuri big chere ni kintu kigoye ku muririmbyi wa gospel kira barabana kuko namwe ntimusabuzana ibidasanzwe abantu batamenyereye en fait urumva twege niyo bishize tukazana ikidasanzwe nituba tukizanye nka showbiz ndavita plus inspiration voilà si kuko showbiz canke buzz bisigura iki ni vyane umuntu ashaka kudecida meme no kudekona abibona kavuga ati hano hari abantu benshi umuririmbyi umwe yitwa Balozi yari muri one city one family nigeze kuri midimba bari na pasi bageze kuri midimba na pasi aka yitwa ngo abastari ko umuntu akadevelop inyota yo gushaka kumenyekana ngo nkuwa mukagurira urumva donc ico dupfana buzz na showbiz ni ibintu umuntu akrea umuntu fakinga
umuntu akwa kudekona akwa kwiyambura agashambara umuntu ashoboye gukira base nziza nk'ubu muri vyitwa Nicole bari mu Rwanda mu Rundi kazi yari indimi z'abakatolika mbwa yaragira n'indirimbo zisanzwe aragira amakuru yo kwigisha kuri makuru YouTube yageze gira akantu yari base vraiment mugabo yisuku yacishije kuri yagize aka video ari mu kuransa album yiwe aka video gaca kuri Renaissance kandi kango uyu muntu yavuze ngo birarangiye ako kantu gaca puf uko nyene ebana bagashamu filma mu maso na image iri sad kuntu ngo uyu muntu yavuze ngo birarangiye twaje nyene muto cyato kwibwira la suite none ariko ararondegwa tumurondere none usinaka bintu nk'ivyo urumva nta dekonye muja mu ruhagara urumva nta dekonye ntiyandagaje na kintu kibagize mugabo twese twa tumeze uko twira turuviye tugiye kumenya ko ari album tuvuye album twese tuyizi twese base na curiosité kuyumviriza ko rero ntuzi yagize umva rutuntu twa base dusukuye nk'utu mugabo urumva ubu nuko base avec internet avec téléphone omenga base no kudekona base no kugira ikintu kihe donc twe rero ibintu vya base na showbiz biragoye cyane gose igikuru ni afogaragaza kuguma muri inspire donc jewe sinitega ko base yanje ariza kunyiganyiza cyangwa ko impacta cyangwa gutuma ibintu byanje bitera imbere ahubwo aho ngeza kuba inspiration yanje niyo nkonta ko gira umuntu abe inspire abe impacte yashike kuri rero sindi ko mvuga vraiment ngo aba base n'aba showbiz n'ibikingo ndabatera amabuye mugana ko mvuga gusa yuko ikintu mu muziki usanzwe cyitwa base muri gospel cyitwa inspiration. Ariko hari abantu bavuga yuko ati kugira showbiz na cyane cyane ufise objectif nko ariko urayivuga kuri ntuze nane kuri Nicole hano mu Burundi abantu baracyafise ukuntu bavyakira mugabo hanze y'igihugu ntaco bitwaye wanabona n'umuntu akubonye ko inkuru kanaka artiste bavuga yuko ikintu cyose kimuriko niyo saha yawe cika inkuru ikepeka cika inkuru nkawe wama wambaye ishapo misi yose kenshi wambaye ishapo urajya mu mutwe bameze gute Gautura. Waravye mugabo wagarutse. Si cyane ntazishasha mirutse kuronka. Akora ko turaye mutuko na. Shasha nziza niyo ranka shasha nziza nshasubira muri mode. Niyo mbona ari sawa. Oya simbi abari mbi nasine kwizana imbere ya kamera ibintu bishika ku isi yose. Oya nivyo en fait mvuze ngo base singovye kuvuga ngo ivyo vya base n'amafuti nibiki. Harabesha bifata uko. Nibaza ko ari ababifata kubera ari abagira amabase arimwo David gute arimwo sati kintu kitisoneye arimwo ibinyoma byinshi ibintu biri exagere n'ibintu nk'ivyo mugabo rero kind umuntu ashaka gukira ikintu kiri clean atawarinze konfansa ngo habe abaryoherwa kubiraba nabo bitera isoni nabo bigira ibintu nk'ivyo umuntu akagira ikintu ciza gituma watira attention yawe watira attention y'abantu ku kintu cawe kuko urumva sinaje sinshobora gusohora indirimbo hama ngo iyo ndirimbo ngo cengira ngo urumva ndakora cover iyo ndiko ndakora cover bani kugaragaza kugira akantu kaza gutembera abantu bakabona amabayirondere indirimbo bayirabe muga toujours ntarinze kuderanje umuntu numwe kavanje ntawe deranje just to kavanje uriravye nakindi kintu zakubwira ni bigoye iyo kavanje sigura bigoye yasohoye indirimbo shasha guca kuri YouTube checking nakindi bisigura anabyita changamoto kavuga ati nivyo ndakubarira ndinjiyemo changamoto nibisigura desordre changamoto nibisigura impolitesse changamoto nibisigura intuze urumva cyangwa nibisigura kubesha forcément urumva kubesha ngo nze ngire interview bunyene kidabara ku isaha yanje ari miliyoni 3 yo 7 million ngurira hamwe na Chris Brown urumva ari ibintu bigoye vraiment kwamanda kwatse nawe trike wayigusanga Jambo Kamenge bari giciro naco mukereko Kamenge kabisa yinaguze mu Kamenge no bagwambika oya nari ndenganye vraiment mujya bari nayimekeje kodera muka sizikira namurekeje kodera mu Kamenge yego vraiment amakara last na tunabona ututo tumeze neza nakuje n'umupiti ngo yatungoreye vraiment ngorera ambizi yaje yego ndabira utavuye muri Jamaica nitakuja muri nuze ndabira utavuye muri Jamaica ko utavuye muri Jamaica utudede niyo hari ibintu bo udasize kubigira nk'umuntu atwenza it's fine forcing akavuga ati reka forcing kugira ngo abantu batinde oya jewe peut-être dufate ari nk'umuririmbyi ushobora kuvanga kariyere yo kuririmba na comedy yo bari fresh tukawumenya yuko igihe cyose tugiye turaba interview yiwe tugiye kuraba ama exaggeration kuko muri comedy exaggeration iremewe tukamenya yuko we ni mzee ko atarisha chapeau yakora imamiliyoni shenete yakora imamiliyoni gare zote za Bujumbura ni zako fresh ofu turuvaye ugasanga to tukamenya yuko interview zawe uratarisha hama tukamenya yuko unabivanga no kuririmba mbwa gushaka kuko ubu muririmbyi no musi tugufateho serie kuri umuntu muririmbyi afise ibintu avuga muri industry by'ubuseri hameje mu gatonda meme taba cyasoka indi video yari kugira ibintu uri mu bujuja amatoni yo ntibishoboka igituma ntakunda kubireka igituma je mbashaka rimwe namwe tuvugisha ukuri nuko hariho batoyi bacu baturabirako
hariho batoyi bacu baturabirako yaba ari ibintu umwe wese biherera ngaho nari kuvuga nti ni jevye nibindaba je nkivugira ivy'uwanje mugano ko hariho batoyi bacu baza kuraba hama akavuga ati yawe ibintu nakara bigize nta numwe yabigize ko reaction donc ni vyiza canke nivyo batoyi bacu bakagenda bagakopi ejo mu gatondo gacisimbira ku mwana wotangura kumuha inkoni ngo yagize ibi ariko ivyo birapasa kuri televiziyo nibiki kandi mwe ntihagire ico mubivugako bisaba amafuti abantu ntibareyagise plus abana bavuga bati vya bintu nivyo ushobora kwibaza ati kubera iki kwisi ya rurema canke isi ya none ikibi arico gifatisha gusumba ikite sinzi kurabona no kuri social media urinze upibri ati ebana Biggie namubonye ara ahantu iko arafataga cafe pointre hama canke tikanaka namubonye ahantu nta like nta na comment ariko bavuga bate bana bombora unakora icyo terme yonyine ati hagati ya Biggie na Jane nk'akarorero hanyuma ati Biggie yasohoye indirimbo yo kwishura kanaka umwe yamuvuga ko ibintu ivyo bintu ushobora kuvyibaza Biggie nk'umuntu akurikirana hagufu umuziki wo Burundi monde ni higeze canke niko abantu bavuga kino gihe tore ivyo sindi kibazo ngo umuziki wo Burundi ivyo ni kibazo cya kamere y'umwana w'umuntu twingena ameze ivyo si kibazo sinagira n'ikibazo en fait urumva internet hano barayibeshera en fait urumva kera twara abanyamafuti kuva kera sasa internet yadufashije gushira amafuti yacu kumugaragaro gusa na handi aya mafuti twarayamanye mu mutima gusa kare ikintu cyamenyekanisha ibintu ari radio na televiziyo navyo byari ibintu bigoye gushikako byari bya leta kugira ngo kamera ya leta ya RTNB nguze kuvuga ivyo uvuga byari bigwe kwironka mugubu namwe mwese mureka konfirma ntora telefone yanje nk'ifilm hari za iPhone ivyo nakubari hari za iPhone zifise amasanamu akwa kuruta ya kamera nk'iyo yiwawe nk'iyo iPhone yawe urumva reka ariko nawe mu market n'izimwe zose ziri kwa kakara era telefone yange ningana he Regiyo myaka hezi yari televiziyo yari size ya televiziyo yareka ivyo nagatekino bigi kandi gaciye bugufi gaciriye hagufi kira kizinga shamgaye diso byaraciyemo byarakunze ibiki gabigi byamahera byarakunze telefone yawe shirenga ni wanje aho turabi kocha bigi deje usanze ibiri nayo ibongera yo gobi kabikaze akana ko kwitabira ndakazi izo ni raki zitanu gashira iruhande kariya rero kubarira bigi dukomeze ikiganiro aho general kera na arkeni naho twovanga usanga tutagurana blendage blendage najya kunuze kuri bat 15 nti umve nyine blendage y'Amerika uko twizi wacu blendage bitanu turanegoza tugende bigi tugaca kuri bine reka telefone yaje nije kuri ekran ngo nandaga telefone yaje nije kuri ekran ngo nandaga nagayida bigi wakanzwe nino kava yonyene agaga kava ko nyene gusa nagaje nako ndavuga donc ibijanye no kuvuga ngo abantu bakunda ikibi abantu bakirika ku kibi n'intuzeye kuva kera urusaku abantu bararukunda mugabo ntigwaja kuri Facebook ntigwaja kuri statut nitwashobora kurufilma mu minsi yaheze niho gihe muri Amerika bishe ujya mu Afrika ujya mu Irabure byamenye George Floyd byamenyekanye cyane nabandi benshi barapfa kuva kera tagiye cyabana kajya kamera iyo atabajya kamera iyo atabajya muri yabifilmye nta nkuru ya George Floyd bihari donc nivyo ndakubarira donc nuru rusako gose ko turakirika ko kuri internet gwamyeho ubu gusa internet irazi karudusanza mu cumbu ryamye ko n'ikintu nibuka kuri wewe nyene Biggie waririmbye kuva kera ariko indirimbo ibisazi irasohotse mu nyuma baranabagize ko comment hari nabagiye muri cyo barabaririmba ko byiza vyose kenshi ntivyanabona mugabe cyabiza hageze kuri terme muzanya y'ibisazi n'izindi terme nyene mwakoresha mu ndirimbo haruhande yaho ni Biggie byagaragaye ko ari we yandika indirimbo Natasha nibisigura ko ari we uri wandika indirimbo wenyine asanga hariho nabandi mwe kuyi we yandikiye umusuper star amaze gushika handi hano ati kumbe Biggie arazi kwandika indirimbo niwe yanditse bica bihena cyatse kuvuga ikintu kiza umengo kiri ni gifatishe bon kiza gifise ikintu mega cyo kuzamura undi voilà cyo kumanura hasi hari sense kiba kijemwe mugabo umwanya ahantu gaca bagira ebana alerte bico tugizanye kuri kijya gihe we waravuzwe cyane wenda bizi vraiment ndabizi gusoma nibindi warumaze igihe mugabo ivyo ndakwarire mugurumva ndabimenyereye ndakuze ndabimenyereye ndabanze kumenya kamere ku mwana w'umuntu hama Imana ishimwe ko mu gukizwa kwanje Imana aranyigishije kutitega approval mu gisho ry'undi kwitega kuraba ko mbonyungiriye ngo cyemvuga ni hana binyere ko nafanya niba ukweli mugabo ndazi gukora ikintu ntarindiriye yuko ari undi muntu ndakumbwira ngo Biggie go ntuze
nasengeye ikintu umutima nkemera kamurusha umutima ikintu ndagikora reaction ni kawaida reaction tegeza kuba kandi reaction nishora kuba gusa ngo bigi n'uwatari bigaratesa ege kintu ya hari abantu babwiye ko Yesu arimwe abadayimoni chawi baza barwatse gura ko Yesu arimwe abadayimoni je nanje ngo je nanje na Yesu yaravuze ati Yesu yaravyivuga ati murabona ibyo bakoreye igiti kibisi cyangwa imagine icumi ako bigi tugaruye gato ku muziki wawe misi uri mu gacere rero ko ganiro cacu caheze caduheza ntaco hanyuma ubati misi uri mu gacere bi nta gacere kahari ndirimbo mwakorera hamwe yego oya vraiment no kuri nyuma y'ijya ntandi ndasohora yego kuva mu mugani ivyo tugeze mu kwa gatandatu yaciye amezi atandatu none sinumva ko ari hatari umva ndira busema ndiko ndishuriza abafana bawe oya rero ntirize busema uramfashe urangemye waraje mu kigali yego amato ati je vraiment nzoba handi mugira ikibazo ashe jewe vraiment nukuri amezi atandatu ni menshi mugabo mistari nta ari byinshi cyo ko MC none tugire gute duce dufata yuko ikora gufatira ari byinshi kandi avana uri kabashira mu ibarabara abafana kabaye MC abantu abaririmbye bakaze baruzi ibijumbo oya nawe baragukeneye gacitsi kake oya naco jewe ntaho naroye nibaza ko vuba nyene hazosohoka ikintu ndiko ndagerageza kushora gukora utuntu turyoshe iyo bijya amezi atandatu arahetse nawe nyine kigatubwira ngo vuba ushaka kumbeshere kuri kamera ubona bashaka kutima nimba uri mu gikoni tubwire uri mu gikoni nimba waravuye mu gikoni bariko barahinya afite ingorane yo mu gikoni naho nyene hagaze no ushaka kuvuga ngo ndirimbire mu gikoni ngo vuba nibiki nintuze hama ntize hama producteur agateba canke kibiki ibintu nk'ivyo nintuze mugaje niko ndabigira gusa ico nemeye singira nemere umwanya mwagira nemere yuko hazubamwo aka vibe gashasha katahora gakoreshwa cyane ngaha donc sinatevye kugubunebwe nasije kugerageza gucreate kuzana ego kugerageza just kuvuga ati reka tuzane gusikintu gishasha peut-être gishora kugira kandi ka inspiration gashasha naka kagifata gikora hama hagashora kaba indi rebondissement urabizwe nkunda rap cyane gose hambwisho se nkoze ikintu kuri rap mbashaka habeho kagacenga moto wavuga cette fois keza atarakinuze mugabo kace kuvuga haba ka discussion haba vya bindi uje kugira ibiganiro tuca tugira ibiganiro byo kuza gusa kuvuga ko bigero muri rimvya tesa muga tu discuter byo kuri Evre nakoze ego ibiganiro bizosubira gukora izo bari yo aziyo kuri Evre zero gupresenter yo Evre nta kindi kintu nari nkeneye kandi genzo ugomba komerera ikintu izo bari discussion y'umuziki sije y'umuziki wowe utarigira discuter n'umuririmbye n'umwe uzokabika wamezimvi mu bwana ndabibonye ubunyene big nikora tucarana gakera ndazimara imyaka myinshi mu bisanzwe yego zaragukariye cyane n'imyaka bon sinzi imvizi sanse kuza imvizi lisanse kuza kuva ku myaka ingahe wanigira kugira numve kugira tumenyereye ku myaka 50 gutyo oya areza rankarebira zaragukari haro twahuye kare na kintu turiko turatembera ahantu haraho umwana yera mu mutwe oya birashika vraiment birashika ugasanga umwe par exemple papa urana ubwanwa mfenga papa ntabwanwa agira mugaje ndi muri 7e nari mushu bwanwa oya wowe twono twamahera Yes big ni batwagarukiriza hano kino kiganiro kirakimeze neza nturambira usukuntu ufukamana amateri menyene iyo tumumengo no kumamvukisha mw'ibindi bintu ariko reka tubike ubutaha ni indirimbo nshasha kandi meze neza ako bigi nitwicara amezi abiri basi oya ntavyo nari nipfuza mugabo no kuri nta na kimwe gore nka mukombozi warasohora indirimbo imwe mu mwaka ziguvyibuka reka naje maze umwaka nasendirimbo uri kubikora nkaho umengo nawe uri mu bindi bintu biremereye dukora imiziki kuri objectif zitandukanye biragoye ko bavuze ngo imiseze ngo mwara ngo barabakanze havuzwe byinshi bigi burya hajya ntibibaze ngo ndirabusema nanje ngo baba bigi ngo bace batangura kubaririmba ngo majambo yabaye menshi ngo rero ngo uraho banazime oya yego urumva izo nkuru z'abana turumva edizo oya ntatere nguma mu ntatere jewe ndimo je bintu nkora ndi mu rugo kwa data nikibazo cy'ubwami ndije ndakubarira je sindi muri game oya nta game ndimwo nta nakimwe ufite uruve exactement ivyo bivugirwa ivyo discussion z'abari muri game sishaka kuzirira jisako ndi muri kingdom
nivyo ndakubarira ndi mu bwami bw'Imana sindi muri game donc ntuzokwigira unyumva vraiment narashije kuri ivyo ntibikunda sazi munyemereye indirimbo nshasha nuko big ndagushimira cyane mwakoze ni big yes yari Edison ndayahoze nari kumwe na Arkeni mukanya cyo dutera tugira gute twirekiza turaba handi hano mbwana twakora iganiro hari hameze neza cyane